Bane banje nkunda, mwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni, mutegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangura neza ico gikorwa mugiye gushingwa. Murashaka kwatirwa nkaburika kw'ibiganza, ngabeno za mutima mweranda zikabakomeza, mukaba abakozi b'Ekleziya. Ndabishaka. Murashaka kurangura ibanga ry'ubudiyakoni, mugafasha abasaseredoti mu guteza imbere igihugu c'abakristu, mubitumwe n'urukundo rwicisha bugufi. Ndabishaka. Murashaka kwamana mu mutima utagira akanenge ingeso y'ukwemera nk'uko umutumwa wa Pawulo abivuga, kandi uko kwemera mukakwigisha mu mvugo no mu ngiro, mukurikije inkuru nziza n'inyigisho zamye ziherekanwa mu Ekleziya. Ndabishaka. Kwejo ku mugoroba mwemeye kugumya ubwerenegerwa no kutazoshinga urwanyu, kugira ngo mwame mubangukiye ibanga kandi mu bimenyetso ca bwa buzima bw'ubwami bw'ijuru, nimubigaragaza imbere y'ishengero mu gutera intambwe mwigira imbere. Murashaka gukomeza umutima w'igisabisho ujanye n'ibanga mwemeye, mu kwama muvuga ca gisabisho c'Ekleziya ngo musabire abo mushinzwe n'isi yose. Ndabishaka. Mu biganiro vyanyu murashaka kwama mwigana Kristu, we muzokorerera umubiri n'amaraso kwa rutari. Ndabishaka. Imana izomfasha. Ubu rero hacashika ca kiringo c'uko uwemeye kuba kugira iryo banga ry'ubudiyakoni agenda agashira iminwe yiwe mu biganza vy'umwepiskopi, akamwemerera kumwubaha n'abazomusubirira bose. Jean Paul, uremeye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Bertin, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Valentin, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga gukora ivyiza muri wewe niyuhire. Gracieux, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga gukora ivyiza muri wewe niyuhire. Nikodemu, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga gukora ivyiza muri wewe niyuhire. Roger, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira? Ndavyemeye. Imana yatanga gukora ivyiza muri wewe niyuhire. Roger, uranyemereye kuzokwama
unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye Imana yatangiye kugira ibyiza muri wewe niyuhire Onesime uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye Imana yatangiye kugira ibyiza muri wewe niyuhire Eric uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye Imana yatangiye kugira ibyiza muri wewe niyuhire Silas uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye Imana yatangiye kugira ibyiza muri wewe niyuhire Jean-Marie uranyemereye kuzokwa mu nyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye Imana yatangiye kugira ibyiza muri wewe niyuhire Nimuze dusabe Imana muvyeyi wacu kandi mushobora vyose ahunda imigisha izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakoni n'izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubupatiri azuzuzemwo ingabirano ziwe aho bishoboka mufukame
turagusabye utege ugutwi ibisabisho byacu, utwunganire ayo mabanga tugiye dushikirize atungane, tagatifuza wongere uhezagire abatwiyumviriye ko bakwiye kuguherezwa ngo barangure amabanga meranda. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Uwe mudahinduka wamusubiza itoti ibintu byose ukabitunganya utumye Yesu Kristo umwana wawe ariwe mukama wacu. Jambo ryawe itananirwa bugenge utagabanuka, turakuzamvye wamudushize ku mutima turonse imisi yose ibyiza twifuza. Turagukengurukiye kubera umubiri w'umwana wawe ariwe ekleziya yawe wasesekarije ingabirano z'ubwoko bwose, naho igizwe n'isinzi ry'abantu yarayihaye itegeko ry'agatangaza ryama rikomeza ubumwe bwayo, rikayigira umuryango umwe wagenewe kugwira no gusasagara. Akira iki gitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo, ushinzwe kuyishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro nawe umutima wawe.
akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kuyigisha no kuyishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro. Yongera ahore mu mutima wawe. Akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kuyishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro. Yongere ahore mu mutima wawe. Akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kuyishikiriza. Witonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Horana amahoro. Yongera ahore mu mutima wawe. Akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kuyishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Horana amahoro. Yongera ahore mu mutima wawe. Akira igitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kuyishikiriza. Umwongere acagenda gukeza abo baronse ubudiyakoni. Barabaye abasuku ba Kristo batorewe kuja gufasha kwa rutari, none rero aca bagenda mu bibanza babateguriye niho babandaniriza ibivyizo vy'Imana.